indirimbo iraza mu muhando. Aha, Yesa Translate yazanye indirimbo yitwa Nipe Uvumilivu. Ni indirimbo iraza mu muhando bagenzi. Indirimbo yo twayumva kera tukiri abana. Tukayigiye tukabura ariko natwe turayisobanura. Indirimbo ni Nipe Uvumilivu. Musobanze ntaho Neza Translate arayisobanura mwese mwumva ikisobanura abagenzi benshi mu kivuga cy'indorwa. Ni indirimbo iryoshye abagenzi mwese mwumva ingene ivugwa, aravuga ati nkungiye kuri wowe data. Rutare rwanje, gihome canje. Ndakunda muri amaso yanje, mana data, ndaje wawe. Shize amaboko yanje hejuru, nkeneye ubufasha bwawe. Mungiye kuri wowe data. Rutare rwanje, gihome canje. Ndakunda muri amaso yanje, mana data, ndaje wawe. Shize amaboko yanje hejuru, nkeneye ubufasha bwawe. Ingwara nyinshi zirambangamiye, Yesu aho kwihangana. Amagugwa menshi aranshikira, data aho kwihangana. Abana banje barababaye, Yesu aho kwihangana. Abambyaye barantaye, data aho kwihangana. Ubuzima bwanje buri mu kaga, data aho kwihangana. Musobanuze nta wundi Yesa Translate hano roza mu muhando bagenzi mugasobanuye kitwa Nipe Uvumilivu. Yesa Translate from Burundi ragasobanura avuga ngo ngaha abagenzi avuga ngo data mana aho kwihangana. Bagenzi y'indirimbo yaroza mu muhando ivuga ati Baba Bwana Nipe Uvumilivu. Bagenzi y'indirimbo tuvuga ko indirimbo yanditse ari mu bihe bigoye bagenzi, ibihe byo gusaba ubufasha bagenzi. Hari gihe rero ubuzima bikugeraho ugasanga nawe wacanganikiwe bagenzi, ukitura bagenzi bawe abo muvukana bakaguheba bagenzi banyene ibihuru urimo. Rero ni indirimbo yaroza mu muhando birumvikana ko yanditse ari mu gihe kitoroshe. Bagenzi bavuga ati data Nipe Uvumilivu. Bagenzi musobaze ntaho Yesa Translate musobaze mushasha bikora neza bagenzi, ava i Burundi, natoka Burundi bagenzi musobanuze mushasha. Rero indirimbo za mu muhando bagenzi kwamba tukira abana tutazi ni kisigura, ariko ubu turayisobanura bose bakumva ubutumwa burimo. Natwe butanga ubutumwa mu gusobanura. Benshi bavuga ati Yesa Translate avuga ngo abo tuvukana barantaye, nkeneye guhumezwa kwawe. Bayitandukanije nanje, ndegereye imbere yawe. Imbere yanje hari umwijima myinshi, ni wewe muco w'inzira zanje. Wowe uri Imana, umugabo w'abapfakazi. Yesu aho kwihangana. Nipe Uvumilivu bagenzi, kandi wowe uri se w'imfuvyi. Data aho kwihangana. Wowe uri Imana y'abakene. Yesu aho kwihangana. Musobanuze Yesa Translate abagenzi ngaha mu mwakasobanure kitwa Nipe Uvumilivu roza mpando kutoka Tanzania. Yesa Translate from Burundi ragasobanura. Rero bavuga ngo data aho kwihangana. Nipe Uvumilivu urataka barasha bagenzi ngarake. Yo lolo Nipe Uvumilivu bagenzi roza mpando ngaho ngazona yitwa Nipe Uvumilivu. Bagenzi asaba kwihangana, asaba Imana mu kwihangana mu bigeragezo burimo. Bagenzi nabahonda gutakambira gusengeye, usaba kwihangana vuye ku Mana bagenzi. Ubonye bikugoye saba kwihangana vuye ku Mana bagenzi. Avuga ati data mana aho kwihangana bagenzi.
Rero bagenzi aragera igihe cyo mu bigeragezo bikaze sana. Hey, Yesu Tanzania sobanuza ragasobanura mwese ngutumwa burimwo nipe uvumirivu. Bagenzi indirimbo ndababwiye kera. Yera ndisa amateka cyane gose. Twari yumva ivugwa ariko tazi nicyo sigura. Ariko ubu kwera Imana turayisobanura. Hey, nipe uvumirivu niyo ndirimbo Yesu Tanzania mwisobanura. Urivye nibaza mu mahanga kutoka Tanzania. Yesu Tanzania arayisobanura. Bagenzi indirimbo yanditse arimo bigoye birumvikana neza indirimbo. Allo, bavuga ngo abasi banje bankikuje. Bashaka kungira nabi. Bantege imitego myinshi. Bariko bahiga umutima wanje. Umutima wanje uriko urazimira. Nyarukumfashe. Abasi banje bankikuje. Bashaka kungira nabi. Bantege imitego myinshi. Bashaka umutima wanje. Umutima wanje uriko urazimira. Nyarukumfashe. Yesu Tanzania musobanuzi abikora neza mu gasuna yitwa nipe uvumirivu. Bagenzi Tanzania akatazokora mwese mwumva gasobanuye. Allo, ubutumwa bwati ulatabkara shadata nipe uvumirivu. Bagenzi akitubinga Yesu we ndavyishe cyane gose ngoraki muhanda. Bagenzi ngaruza muhanda bwati nipe uvumirivu. Bagenzi bataka barashadata. Oh baba nipe uvumirivu. Bagenzi haragireyo kigeruka kenera inkomezi zo kwihangana bagenzi ariko uzihawe n'Imana. Rero ngaruza muhando nipe uvumirivu bagenzi ni indirimbo cyane yanditse amateka. Yo muri demerecereza tutumva na kimwe ariko bukwera Imana turasobanura. Natwe Yesu Tanzania muzo yigenga atanguzo muciye mu gusobanura. Bagenzi nzo mpanda bwati nipe uvumirivu. Bagenzi nshuti yanje uri mu kibazo kanaka ndagusaba usaba kwihangana Imana. Bagenzi musobaze ntawe Yesu Tanzania usubona ikitwa nipe uvumirivu. Roza muhanda kutoka Tanzania musobaze ni Yesu Tanzania kutoka Burundi. Nipe uvumirivu. Bagenzi niyo ndirimbo. Allo, ndibaza mwese ngumucivuga. Bagenzi twarajya mu mwuka tuciga ariko ubu turumva iyo tujya. Bagenzi nipe uvumirivu ni indirimbo ya Roza Muhando. Rero aragiye bincanga bwati indirimbo ya Roza Muhando ni Irake Dube ayo byacanganye. Rero bagenzi murakoze umusobaze neza Tanzania ugenda kwitibuye kwandika independence tukacugira sabone ukacibona ubusobanuye byinshi buhari na handi hantu uzosanga indirimbo zisobanuye sandukanye atari kuri chaîne ya Independence Writer. Bagenzi rero murakoze cyane kunyumviriza mu ndirimbo yitwa nipe uvumirivu ya Roza Muhando kutoka Tanzania.